Ngerageje kugira ko abamona bicaye imbere yanyu nabagize umugwi Phénix Band. Phénix Band n'umugwi usanzwe ukora akazi ko guteramisha abantu biciye muri music live. Donc bavuga mu Kirundi ngo umuziki w'ikibirira. Voilà, yego. Aratubarira ati tusanabibungenze byukuri nivyo turafise igikorwa turiko turategura. Icambere coco reka tubaze dushimira Imana kwanza kuko ni igikorwa cyo guhimbaza umunsi mukuru wacu w'umwaka umwe tumaze turi Phénix, turi hamwe dukorera nk'umugwi uri hamwe. Voilà, ico ni cambere. Ikindi naco ni akaryo keza kugira tubonereho kwerekana umugwi kuko twatanguye gukora nyine uko nyene atawe turi yakara twariyadukije turakora mugabo ni nakaryo kugira twerekane umugwi abawugize tuwereke mwebwe murazi ko mwebwe vyinshi ari mwebwe mutuma abantu batubona mukamenya ibikorwa vyacu mukanadushigikira. Tubereke kwanza abayigize twongere twiyerekane no ku bandi bose abashobora kuba partenaire bacu les médias. Donc iyo niyo mvo kwanza ya mbere yuno munsi kugira turamenyesha ico gikorwa kwanza c'urubanza dufise twongere tubereke n'umugwi wa Phénix Band. Icambere n'umunsi mukuru kuri twebwe, ku badukunda, ku abantu bacu n'umunsi mukuru. Uwo munsi rero twashimiye ko twakora igiteramo cyo guhimbaza kwanza uwo munsi mukuru twongera twerekana n'umugwi nkuko nari nabivuze. Novuga yuko sinzi ko mwaravye ino affiche iri nyuma hariho ama surprise. Wavuze ati sinzi ko mu bitubwira byose mu bimayire ngaha canke mugabo pour le moment ama surprise urumva ntitwoyatanga nyine uko nyene mugabo avec les publicités qui va suivre nibaza ko muzogenda murabona ibintu vyinshi biteguwe uwo munsi mugabo ico giteramo kizoba itariki 5 z'ukwindwi muri iki kibanza nyene BIGILAND mu Nyakabiga iruhande ya Life Center guhera 18h. Mugabo hanini ico giteramo kizoba gishingiye ku mugwi wacu kandi n'umuziki music live. Voilà, ntituzoba turi twenyene, turafise iyindi band izokwifashanya natwe kuri prestation mugabo nayo iracyari surprise. Novuga yuko icambere coco twe turiko turitegura dusanzwe twitegura karaoke mugabo nibaza yuko inyiteguro turiko turiteguramwo haba kuvyo dusanzwe dutanga by'umuziki bitandukanye cyane n'ibyo turiko turitegura gutanga uwo munsi. Ico ni cambere kandi kindi naco igituma bizoba bitandukanye na yakakaho kindi ko ndakubwira ntituzoba turi twenyene. Abantu batumenyereye ngaha kuri BIGILAND canke kuri Jack Mark tugenda tukavuza amasaha ashika kuri 4 turi twenyene mugabo ntituzoba turi twenyene. Hazoba hariho y'ama surprise nababwira muzobona mugabo kuri kote yacu nkuko dusanzwe tubikora nk'umuziki wa live dusanzwe dutanga twebwe turiko tugaragaza kugira uwo munsi tuzokwerekane ico tumaze umwaka turiko turakora. Voilà, les surprises nari navuze ica band mugabo n'ico umuririmbyi kirahari mugabo ntidushobora kuvuga pour le moment ati ni naka. Navuze yuko twabahamagaye kugira ngo dushikanire kuri gikorwa. Nibaza yuko no muririmbyi
navuze ko mu publicité muzoza murabibona mubone iki mu ndwi mubone ikindi mu ndwi donc nimwe ba mbere so cyangura kubereka uti ni naka azoba adushigikiye azoza kudushigikira uwo munsi ni band zike ziri ngaha aye ibujumbura ziyumvira gutegura ibintu nk'ibi hariho iyo twigeze kuba turimo kera yigeze kubitegura mugabo ntibyabandanije mugabo nibaza nk'uko bivanye n'ico twiyemeje nka Phénix yuko tutegerezwa guhindura ivyiyumviro vyinshi uko dusanzwe tubona aya yandi ma band ko karahari kandi yose aravuza kandi yose avuza neza mugabo twe twifuza ko tuba band iza kuzana impinduka mu bintu vyinshi bisigura twararavye hariho Lantown DJ ifise ukora ku mwaka hari benshi tworabirako donc natwe rero turifuza yuko uko umwaka ugiye urataha ku tariki nk'iyi tukoza turicarana tugakora ikintu cyitwa kunyene ko dutanguye tukabandanya gusa barazi ko ibi bintu byacu ntivyoroshe nico gituma muri ivyo byose tuguma dukeneye ubufasha bw'iwanyu voilà gusa boss niwe nabwiye ryariti eba ubu ntituzorihisha entrée ni gratuit mugabo turavuga ati iki iyo ko ari intango ni kuhaguruka nyine ubwa mbere mugabo ibikurikira byo mwaka uza byo tuzobishiramo ingufu nyinshi peut-être tubitumiremo n'abaririmbyi benshi baba bagezweho muri ico gihe murabizi ibintu byo gutegura ibirori hama dukora ikintu kinini gikurane na Phénix Band n'umugwi dukunda kandi mwumvise ko umuyobozi wa Phénix Band yavuze ati abadukunda abakunzi bacu ko abatumiye ku tariki 5 z'ukwezi kw'indwi uwo mugwi rero n'umugwi nkuko yabivuze umaze umwaka novuga nti no mu kuvuka kwawo twarawubonye niho twari turi uno munsi yavuze ati ni nda y'imvuka mugangira n'igihe iyo nda yasamwa twarabona sinovuga ngo bayiteye tubona ariko icyo ngombye kuvuga nuko kuva umugwi Phénix Band uvuka Edwin yarabitugishije inama gatoyi twarabimenye turabishigikira turafasha mu byo dushoboye turakorana yabibabwiye ko bakorera ngaha mu kibanza ca BIGILAND na Jackmat naho nyene ari kindi kibanza c'iwacu bisigura yuko ari umugwi tuzi neza kandi dushigikiye kandi kubona bamaze umwaka twagomba no kubashigikira gose tukabakeza ko uwo mwaka bawukwije bakora ibikorwa vyiza ibikorwa bishimwa n'abanywanyi batugendera ibikorwa bishimwa n'abakunzi b'umuziki kandi nkavuga nti ndavye umurindi bariko utarabagendera utaraza kubarorera ahubwo yihute kuko n'umugwi ufise umurindi mwiza kandi uzotera intambwe ikomeye muri kazoza akaba ari naco tubandanya tubifuriza bagume bazana bishasha bagume bazana ibiteramo vyiza umugwi utera ukomera abanywanyi nabo batugendera babagendera bahimbagwa kandi bakunda umuziki gusumba nabo ndageza ngaho ariko turi ngaha nkabanye n'ikibanza baduteye iteka kugira twicarane nabo uru rubanza guno munsi no gwa Phénix Band baduterera iryo teka kugira twicarane kubera turi abantu dusanzwe dushigikirana kandi babimenye yuko tubashigikiye batera imbere nk'umuzinga tugira amahoro.